mu gihe iyo nkuru yoba ariyo umuhari n'amahoro ubona ko ryoba ari ihonyanga rikomeye ry'agateka ka zina muntu k'abakenyezi rihonyanga ukungana kw'abagabo n'abakenyezi. Umuhari n'amahoro ukaba rero wo kwifuza kwiyamiriza iyo ngingo ya musitanteri wa komine Mabayi kuko yerekana rya vangura ridasanzwe rifatiye ku gitsina kandi rigira ingaruka mbi ku bakenyezi n'abigeme. Two kwibutsa ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko Burundi bwashinze eka n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwashize ko igikumu ashigikira agateka ka zina muntu atakuvangura harimwo ukungana kw'abantu, kutavangura, ukwidegemvya n'uburenganzira bwo gukora akazi. Uretse rero ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, ivyo turabisanga no muri ya masezerano mpuzamakungu yashinze ishirahamwe mpuzamakungoni, muri ya masezerano mpuzamakungu agenga agateka ka zina muntu, ya masezerano agenga agateka ka zina muntu muri Afrika, ya masezerano yo gukuraho ubwoko bwose bw'ivangura rikorerwa abakenyezi kimwe bita mu gifaransa CEDEF, na ya masezerano yerekeye imigambi y'iterambere rirama ODD n'ibindi vyinshi. Iyo ngingo yafashwe na musitanteri wa komine Mabayi ifata abakenyezi n'abigeme gusa, bikaboneka rero kwishiraho ivangura rishingiye ku gitsina, ihonyanga uburinganire hagati y'abagabo n'abakenyezi, kuko nimba hari ico bacarabaye kibi kubera abakenyezi n'abigeme bari mu bubare, iyo ngingo ntacivuga ku bagabo kandi nabo bashobora kuba babigizemo uruhara. Ni kuki abakenyezi n'abigeme aribo bonyene bokurikiranwa ku vy'abagabo n'abagore bakorera mu kabare canke ahandi?